Bakunzi ba Magagy Burundi turabaramukije tubaha mwiriwe bivana aho muherereye. Rero nk'uko mubibona ubuherutse twari twarigeze kubereka ibikoresho biremereye cane, ibikoresho bariko barapakurura muri komine ya Giteranyi intara ya Muyinga ku mutumba wa Bisiga kuri centre Kizungu, bariko barapakurura ivyuma bokwifashisha mu kwimba amazi. Rero akaba ari nkuko mubibona uyu munsi inyuma kuri ya nyubakwa ya Nshimirimana Hotel tukaba twagiye dusanga aho bariko baravyesitara, bariko barabiterateranya kugira ngo bashobore kuzovyifashisha mu kwimba amazi. Rero urabona ibikorwa vyari biremvye, ibikorwa vyari bigeze heza, aho bariko baraduza igikoresho kimwe bakiduza kugira ngo bacesitarireko kuri ivyo bikoresho. Iki mubona nico bazocomekako ikindi cimba. Rero urabona yuko ari ibikorwa biremvye, ibikorwa bigeze ahantu heza twovuga tuti mwana mwadusobeye ko arimwo barimba twongere tubereke n'amazi bayadugije. Rero ico musabwa n'ukuzokomeza kubana natwe, gukomeza gukurikirana ibiganiro vyacu tuzogenda ducishaho vya buri munsi. Rero tukaba turonkeyeho n'akaryo ko gusaba ku bataragira subscribe ko boyikora kugira ngo baze bararonka ibiganiro n'amavideo canke amasanamu tubagezaho buri gihe. Twongera dusaba kandi ku bayikoze kugira comment, sharing kugira ngo ibiganiro vyacu bikomeze kubonwa na benshi n'ivyiyumviro vyabo bikomeze kugira ico bifashije mu bikorwa vyacu vya misi yose ndetse no muri societe muri rusangi. Rero tukaba twavuze tuti ibi bikorwa n'ibikorwa ntangere narirya atari akaryo ka benshi ko kuvyibonera n'amaso. Rero twebwe tukaba twahigereye kugira ngo turabe neza ko ivyo bagira uko bimeze. Nkuko mubona haba hariho uwurimwo araduza yongera afata kugira ngo kigume mu ruhande rumwe, abandi nabo bagerageza kugira ngo bahuze amaburo n'intoboro zigize urwo rundi bariko barahomekako uruzimba kugira ngo babe baresitara aho bukera batangure kwimba. Ndizera ntashidikanya ko uko bizogenda bikurikirana tuzogenda tubereka ibigezweho kugira ngo tubonereho vyinshi bitandukanye. Rero batwijeje neza yuko amazi bazoyashikira bitarambiranye kuko iyo bakoze umunsi umwe barakora nk'imetero 200, urumva yuko atari zike canke n'izirenga, aho ni mu gihe baba batanguye hakeye. Rero murabizi amazi ni vyose, amazi n'ubuzima, amazi ntaco adakora. Rero urumva twitege ko azotuzanira ivyiza vyinshi, ivyiza bitandukanye. Narirya muri komine ya Giteranyi twari dusanzwe amazi atari menshi, amazi twavuga ko ata mazi ya Regidezo ahari canke irindi shirahamwe runaka twovuga ko risanzwe rifise amazi, aho twavuga nko 99% mu gihe ari igihe c'imvura bakoresha amazi ya Rusengo, aho igice kimwe usanga bakoresha amazi yazanywe n'imvura. Ariko mu gihe c'ici hoho 100% bakoresha amazi y'imvura. Urumva yuko muri ico gihe ibice vy'abakoresha amazi y'imvura cogabanuka. Rero nivyo kuvuga tuti ico gikorwa ni ciza, nico gushigikirwa, nico kubona ko mu mbonakazoza y'igihugu, igihugu cifashe, igihugu c'iterambere, igihugu cifashe mu vy'amazi no mu bindi bitandukanye. Amazi ari muri bimwe bituma iterambere turishikako, iterambere riba rirama kuko dufise amazi, kuko dufise ibindi tubikoresha n'ibindi vyose bibandanya. Rero dukomeze kubana namwe, mukomeze kutuba hafi mu biganiro vyacu vya misi yose, ibikorwa vyacu vya misi yose, kuko kubagira n'agaciro ntangere, kubagira n'ubutungane kuko bituma
muduha inguvu haba mu vyiyumviro ndetse no mu bikorwa vya misi yose. Rero mukomeze mudushigikire, mukomeze mubane natwe tuzohengesha nkakomeza kubereka ko mubona ngaha bageze n'aho batwereka yuko biriko birizunguriza, usibye ko batari basizeko ibindi vyuma. Ciao ciao.